twabonye rero twabonye ibikorwa umugwi severo umaze gukora umaze gushikako ni ibikorwa bishimishije kandi abarundi bashima na jewe ndimwo mugabo rero muri collectif tuvuga tuti aho byabereye ni kera kuva bivugwa mu ntamatama abantu bashobora kubiserura ngo babivugira habona aho rero mu gusevera uziye abarundi bari ruhukije barashoboye gukurikirana barumva ko barumva ibitari bike twarabonye ego birababaje mwavuze muti madamu hajya yaje kuvuga ati umukomiseri ati burya nta muryango n'umwe utababaye utabuze mugabo rero twebwe muri collectif tuvuga tuti ko tumaze kubona kandi ibyo tumaze kumva ibyo tumaze kubona twe turabona ko ihonyabwoko ryahabaye hanyuma tugira amahirwe inamashinga amateka n'amahinguza amateka bakaba barabyemeje none izo nzego no muri yoni rero mu minsi iheze ambasaderi nawe nyene arabivuga hajya nawe kubisaba hajya ni kuvuga ngo yarabivuze abarundi rero twebwe turi muri collectif twe tuvuga tuti ni bwoko ntigemezwe kuko hari inzego zavyemeje d'après ibimaze gukorwa izo nzego turazemera mu gihugu no ku isi ushima barazemera none rero habuziki ifoko hemegwa ihonyabwoko ku mugaragaro hari umutama ari ruhande yanje no yigeze kuvuga ati iyo tariki ya 29 abarundi barindiranye igishika cinshi cyane rero urumva icyo kintu ni cyemezwe vraiment kugira ngo abarundi biruhutse koko hanyuma ikigira kabiri madame kandi aravuze ati ngo na les Nations Unies menga yazishize none les Nations Unies gushika no musi byaranavuzwe mu nama none les Nations Unies nabo barindiriye iki kugira ngo ihonyabwoko ryemezwe ikindi kibazo kigira kabiri nagomba nshigikire mwene wacu ngaho muri amepesi niwe yavuze ati turabona abavyeyi baritavye Imana barishwe harabayihonyabwoko mugabo imiryango nayo yacisigara mu kangaratete naje byaranshikiye mon papa travaillait yari chef du personnel et chef comptable muri Brarudi hanyuma mugabo kandi gene tumenyereye mu kibano hose ngaha je mpora mbona je hari umutama yahora aba iruhande y'iwacu yakora muri BND umutama seta wande yarapfuye mugabo umwana yarafise mukuru kandi ataragira imyaka yo gukora bacamusabira akazi muri BND kugira iki kugira ngo imiryango wa mwana abandanyirizaho papa we yarageze mu kurera abandi bana mugabo kaya sanduze cyaba ikintu desase kibi cyane ubwira kabiri imiryango rero myinshi yaciye na karorero jewe kuko na jewe byaranshikiye je nabonye je nafise mama yego yari umwana mu kazi mugabo ntiyakora ariko papa yapfiriye mama yaciye aba oblige kurondera akazi byabaye ibintu biteye ubwoba twe twarakuze uretse ko yari umukristo yagaragaje vraiment kutwigisha kuturera nyene neza kugira ngo ntitugorodobe ngo tubane igorodobe hanyuma mama yarageze kuja kuri ico kigira kabiri rero kijanye n'ishumbusho mama araja muri Brarudi agenda arababwira ati narinje kubasaba de compte finale y'umugabo wanje ndabe kwa bana ntushobora kubarera
umushefu du personnel yarahari yaramuravye amubwira ati wa mumenja kazi we mama njara umutusikazi ati wa mugore wo mumenja umugore w'abamenja uje gusabira indishya kababaro abamenja mama yaje muhira ari kariro hijyosozi je nari umwana mukuru acaramugana ku ruhande acarambwira ivyamubayeko numva ndababaye imaca ndambwira nti ndamuhoza ni mama wewe nugira ikibazo jewe ngomba nige amanzo cemba umusoda ni nawe umusoda nta muntu numwe azosubira kudusungara kubera aduze hejuru on frappe kubera ivyabaye nyene ndabwira mama nti nugira ikibazo jereka nige nzocanja ku musoda mama aranyitegereza aratwenga ni none bivuze kubera kiga mwana kubera abasoda bafise inguvu il peut faire terre abantu umuntu akahura itutu fini babihetse nanjye rero ngomba kuzo umusoda kugira ngo nawe uzotusubira kudusungarako none ko umusoda bakamenya yuko mu muryango tuvuze umusoda personne no dérange mama mbwaranda baritwengera gusa atuye ntuzi ivyo uri kuravuga nuko rero mariko muravuga rero turavuga ibijanye n'ibintu bijanye n'ishumbusho je nifuza yuko rero Sentebe yarahabaye hanyuma twaratuba mu Ngagara mugabo tuza kwiro turuva turi mu Cibitoki twari batoya cyane nafise imyaka mito cyane hanyuma turagira ubuzima bubi ariko Imana iradufasha iraduha umuvyeyi araja ku kazi umwari mu kazi yaragerageje vraiment kuturera malheureusement yarasubiye kandi irasubira irankora kubwira kabiri ko muri 94 baciye bamurasa kandi abasoda bamurasa muri bukaba 93 tuwe twaba hafi y'ishure ku ishure hari kambi hariho nk'ikambi centre jeune murahabona hariho abasoda bamurashe nyani cyubahiro umukuru w'igihugu ntajyamira yarahaciye kuraba abantu bari bishwe nabo basoda hanyuma rero mama acavuga ati kibi muri ko murakora kandi n'ubu mubandanye ubu naho mugomba musubira mu dufakaze ubu naho c'est le tour des enfants ambwira ati ndagusavye mwana igigwayo genda nawe nibabe bakugira nkuko bagize papa wawe rero ndakinjura mugabo nkinjuye nawe nyene turi kumwe sinzi ngene mpindukiye amasasi abaramuhitanye mama kuvuga rero muca mwumva ibibazo nkuko bamwe barabivuga abandi bose ati iyo ridahanywe rirabandanya irafise ukundi kuntu rigenda bikabandanya hanyuma bikabandanya biba bibi none rero nagira amahirwe rero yuko ndi kumwe n'abandi muri collective turunguranye ivyumviro tukamurumva ko twakozwe ko cyane ariko turasaba ko igihunyabwoko ryemezwa vraiment ryemezwe hanyuma les victimes babe rétabli hanyuma ko kuzoba rétabli rero nabibabwiye je narigeze kubona sinzi ko ari kubera cyari igihe ciza ku bandi umuvyeyi yitavye Imana yaho arakorera ahantu bagaca bafata je nabonye no muri za Maurice de Lens nabonye n'ahandi nizere ko ibyo nashatse kuvuga musanze navyene FSK Brarudi ico gihe none yari gushobora kudukurikirana yari gukurikirana abana hanyuma ikabageza ku rugezo hariho n'akandi karorero ari umupeti yaheruka kwitaba Imana bw'abasiga kana gatoya ariko numvise ko aho yahora akora muri BRB bemeye ko ako kana bazokarera kagakura gushya naho kabandanya amashure hanyuma kakigeza mugezo nuko rero kubijya rero nivyo byishumbusho mwari kubiraba neza je ndashatse gushigikira uyu mwene wacu muze murabe je ndaragiye muri Sentebe muri Sentebe wararongoye Sentebe depuis 2017 dufise urubanza twitwaye depuis 2013 gushika 2017 gushika naho bahagarika Sentebe Felicien ntacyo yigeze atumarira vraiment kandi birababaje cyane ntacyo yatumariye mugabo rero turahiriwe kandi duhishije ko rero nyene icubahiro umukuru w'igihugu yashoboye kumva ko hateza kujaho umugwi sévère rero kabubwiye gufasha kugira ngo abantu babe rétabli ni byiza cyane ariko kandi twebwe mvugira na collective ndabasavye
mugerageze mudufashe ibintu vyavuze bigashika no muri ONU nigimizwe iryo honyabwoko. Murakoze, tugire Kristo. Muri iyi seri ya kabiri ngira nsabe Maître Deo Ndikumana amuhe mikro aterere ku kibazo cerekeye ibi twita mu gifaransa terre autre bien, akijanisha muco bita mu gifaransa justice transitionnelle. Hari ikibazo abantu benshi bibaza, iyo bashibajije ukumva hariho ibyo badatahura. Iki kintu bita droit de propriété, si droit de location, si droit au loisir, ni un droit il est très proche du droit à la vie. Usomye Bibiliya, usomye droit romain, usomye iyo byavuye hose, nashaka abarundi bumve yuko le droit de propriété ari un droit iri hejuru y'izindi parce que il est naturel, il est perpétuel, perpétuité muradi ico, hanyuma il est sacré. Ivyo rero birafise conséquences juridiques directes. Jewe narabaye n'ikintu nk'aba propriétaire d'une parcelle, d'une maison, ukagomba ukanyica, abanje barafise le droit de suite et de préférence. Droit de suite ni kuvuga iki? Ni kuvuga yuko ikintu ciwe azogitora dans les mains kizoba gishitsemwo à tout moment. Il n'y a pas de concurrence entre ugifise na nyeneco d'origine. Droit de préférence ni kuvuga yuko naho waba agomba gukora ikintu cyo kuvuga ati barenganure, bazorondera kurenganura uwo muntu d'abord, kuko muraca ico perpétuité, le droit de propriété est perpétuel, ntihera. Niko yakubwira ati le séjour dans l'eau ne transforme jamais le tronc d'arbre en crocodile. Le séjour, naho ukimaranye imyaka ijana, tu n'en deviens pas pour autant propriétaire. Ivyo rero birafise ingaruka, kuko bajya bavuga ngo none ngo uwo bazosanga yagishize mu minwe wundi uba watoranye ikintu kitari wawe. Nabo byitwa ko leta yafashe ibintu igaci itanga amazu, leta n'était pas propriétaire, nico gituma on ne peut pas donner un droit qu'on n'a pas. Na leta nta ruhusha yari ifise gutanga ivyo bintu. Hari uwavuze amatitre de propriété. Titre de propriété ibugenda muri titre foncier, ababitanga c'était le même système yabitwaye. Donc ce sont des titres no kwita ko ari titre formel, mugabo iyo ugiye ukamenya inzu y'umuntu ayikura, murabizi, soit ni attribution de parcelle, soit turayigura. Mugabo kuba utazi iyo yavuye ngo urase titre kijya bashira mu nzu, bagarutse kubaza intuze inkomoko uragisubiza. Hanyuma je kuri ico vraiment je suis clair, la restitution est un minimum. Umuntu ntibamusubiza, ça on peut se réconcilier. Mugabo kubona uri mu nzu y'umuntu, umuntu ayibona gutya ari yiwe, akabura ikintu kimusubiza, nivyo bigarukana izingu, kuko aca afata izindi solution. Rero pour être direct, nk'umuntu ateza kumenya ico atunze iyo cavuye. Ntushaka kuja mu nzu utazi iyo yavuye, ukabika ibipapuro utazi iyo vyavuye. Nico perezida yigeze kubabwira, la sévère va sensibiliser, mais il faut aussi que les occupants de mauvaise foi bagira le courage yo kuvyemera.
hari ikintu je nagomba kuvuga kitajanye n'ivyo kuri droit de propriété ni non négociable. Hanyuma ikintu nagomba kuvuga Colonel niwe yakivuze, mbona je sindi wakera cyane mugabo mwiyumvire igihugu depuis 50 ans le système judiciaire yari yonyene sintinya kubivuga abashinga ntahe nikuri byaba babona muga nibo bavuga ko basero pouvoir judiciaire ntibigeze bakora kuri ico kintu yabura ko ari umushinga ntahe tukuru. Les magistrats twaratohoje les magistrats b'Igitega n'amazina ariho ntabona uvugira aha, ce sont les mêmes qui jouaient le rôle de bourreau, ce sont les mêmes. Jewe twarigeze kujana n'umukomiseri Gitega turaraba ugasanga les magistrats, jewe narabaye mu avoka imyaka myinshi bwari ubwa mbere ndayibona magistrat procès verbal d'arrestation magistrat du ministère public nta na hamwe bigeze baca basezesa sentare alors que ico no kwita chaîne pénale normale magistrat du ministère public aca jana umuntu muri sentare akamwagiriza. Les mêmes magistrats baca bandikira agapapuro bonyene attestation de décès, attestation de décès. Nta namwe twigeze dutora bajanye dossier muri ministère muri Sénat. Donc ne vous attendez pas yuko iyo justice y'ico gihe yari kurenganura kike soso shagushika kuki. Burya ifo gushimira leta y'u Burundi gushiraho déjà CVR, c'est un cadre déjà mwumvise abantu bariko barayexprime qui n'existe pas partout. Aha muri sous-région ngira ntaho muravyumva kenshi bagira le courage yo kuyishiraho. Rero la CVR comme mécanisme de justice transitionnelle, je suis optimiste quand même. Naho muvuga ngira twibagiye kubivuga harabaye urubanza, urwo rubanza si urwa kera ni vuba ruvuga yuko rwandiye qui réhabilite les victimes ko batakira bamenja kandi ko tous les actes posés dans le cadre y'imanza zakoze de guerre bibaye annulés. Bamwe bavuga rero réhabilitation, nous sommes la réhabilitation kiraza ntibihebure biza buke buke mugabo jecho nashaka kuvuga gusa abantu nibaguma muri logique ya justice gusubiza moralement nataho kugira ngo gisubize ukabona umuntu nyene cari ngaho nivyo bizana violence. Mpeza mvuga nti je nashimye cyane bavuze de très bons témoignages. On est là franchement comme un mécanisme de justice transitionnelle, on est là kandi turabaremesha ko turi ku kivi murakoze. Dans la justice classique, celle des cours et tribunaux. Si on parle de la CVR aujourd'hui, ça veut dire qu'on a quitté le terrain de la justice classique, on est sur le terrain de la justice transitionnelle. Et dans le mot transitionnel, il y a transiger, il y a transition. Mais dans ce domaine-là, ça veut dire qu'on est en train de tenter de réparer ce qui n'a pas pu être réparé par les cours et tribunaux au moment de la commission de ces crimes. Pour me résumer, ce qu'on n'a pas pu régler, vider en 1972 par la justice classique, on ne peut pas le vider en 2025 par la justice classique.
Impossible. Parce qu'on va vous opposer les questions de délai, les questions d'intenter des actions en justice. Bref, les procédures de la justice classique. Maintenant, il faut rentrer avec un mot. La CVR est un mécanisme de justice transitionnelle. Et quand on est en matière de justice transitionnelle, on gère ce que les cours et tribunaux n'ont pas pu gérer au moment de la commission des crimes. 72, 69, 65, 60, etc., etc.